Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi ba TV Duniani Kote birumvikana rero nyamuneka tuba twamaze kwitereka mu cyitwa makuru. Tuba twamaze kwitereka mu cyitwa ikiganiro kugira ngo tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze ku mirongo imbere ku rugamba, kuko amakuru aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike ndetse na diplomasi. Tugiye kuba rero dukomeza kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko muze kunyemera mbere kugira ngo mbanze ninjiye muri ano makuru rwose mbanze nisuriza abantu badukurikira, kuko badukurikira ari benshi cyane ndetse bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu rwose cya Kenya, bari Tanzania, bari South Africa, bari Zimbabwe. Tuhaye ikaze batubikuye ku mutima, ariko kandi sabo gusa kuko banadukurikira bibereye rwose ariya irwota amasimbi, baba bibereye ariya rwose ku mugabane by'umwihariko w'i Burayi, baba bibereye mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Ni benshi cyane rwose badukurikira 5/5, UK, United Kingdom baradukurikira ari benshi cyane. Nk'umunyemere babwira yuko nyamuneka i Burundi ibintu byamaze gukomera, nshuti z'akadasohoka bakunzi ba TV Duniani Kote. Mbibutsa ko turi no ku mugoroba wo ku itariki 27. Murabizi ko indege y'abarundi yo mu bwoko bwa CH-4, indege yaturutse hano ku kibuga cy'indege by'umwihariko rwose nyamuneka cya Uvira Cumbura, niho iyi ndege yaturutse mu bwoko bwa CH-4 ijya kurasa mu bice by'umwihariko M23 igenzura bya Nzibira. Ubu tuvugana rero byateje impagarara mu gihugu cy'u Burundi, kugeza utuvugana rwose ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport kimaze kuraswa. Benshi bari kuvuga bati rero birashoboka kuba ari intare z'asarambwe zamaze kuba zagurukira iki kibuga cy'indege, nyuma y'uko zitakomeje kugenda gihaguruka indege zijya kurasa mu bice birimo intare z'asarambwe hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kanya gato rwose bamaze kukirasaho, turaza kubisubiramo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice byano muri Korine Mujejuru, tubabwire uko situation ihagaze nyamuneka. Turaza kubikomozaho ni igitero rwo ni bimwe mu bintu rwose bikomeje kugera bigaragaza ko CNDD-FDD uko byagenda kose ishobora gusenyuka, kuko nabo ubwoba bwinshi bwamaze rwose kuba bubataye yuko isa ku isa igihugu cy'u Burundi uza kugabwaho ibitero. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Ubu bukaba ari bwo bwoba bukomeye CNDD-FDD ifite kugeza maginga ya nyuma ibitero by'indege byakomeje kugenda bigabwa kuri defense za M23. Muraza kunyemera dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, kuko nk'ubu munyemere mbabwire yuko nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi ubwo bari bwose ko ari hano za Katumba, ubwo bani bwose yuko isa ku isa igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwatakwa. Bafite ubwoba mbega nta kuryama yuko isa ku isaha igihugu cy'u Burundi rwose kiri bugabwe ibitero, intare z'asarambwe nazo zishaka kwihimura, kandi ibi nabyo nibyo mu biri bimwe byatangiye mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kubikomozaho, turaza gusimbukira by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko Wazalendo na FARDC basubiranyemo abasivile rwose babarirwa muri abatari bake bakabigenderamo. Ariko kandi si ibyo gusa, turaza kubabwira ibice basubiraniyemo uko bimeze ndetse n'ibice byari byo. Turaza gusimbukira ahitwa Nzibira, tubabwire yuko rwose Brigadier General Byamungu Maheshi yahishuye indi miji ikomeye cyane bagiye kwambura ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuze kugaruka ku gitero rwose cy'ingabo z'abarundi cyamaze rwose kuba gihagarika imitima by'umwihariko muri bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubyinjiramo, turaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko ndabona umuvandimwe nyamuneka yamaze gukomanga, reka tumwakire. Ariko icyo nababwira cyo reka yenda iyi nkuru yo mbanze ndanayivuga gato. Mu kanya gato gashize nibwo murabizi nibwo indege yari yahagurutse iragenda irasa mu bice bya Zanzibar. Target amakuru twari dufite nuko byari uwitwa Byamungu Maheshi, ariko ntiwaza kumufatisha. Ubu tuvugana rero byabaye ngombwa yuko ibintu bihindura isura. Impamvu babwira ntibyabaye ngombwa yuko ibintu bihindura isura nuko mu kanya gato rwose abaye ko bombardana ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Amakuru rero dufite bikaba birimo biravugwa yuko bishoboka kuba ari M23 yamaze kuba igera muri bya bice mu buryo bwo kuba yakihorera, by'umwihariko kugira ngo izi ndege zitaza kugoma guturuka mu gihugu cy'u Burundi zirasa mu bice M23
igenzura. Ubu tuvugana rero navuga ko kugeza amagingo aya by'umwihariko ikijyanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi wakajijwe, ariko isa n'isaha uraza kugumya gusenwa ku buryo bukomeye. Ariko kandi si ibyo gusa nanavuga birimo biragenda biba mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana nyemera nkubwire yuko nyamuneka ikijyanye n'ikoranabuhanga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura byamaze kuba rivaho. Isaha ku isaha rero kikaba ari ikibuga cy'indege dushobora kuza kubara inkuru zitandukanye n'iz'ubu turimo turagenda tuvuga muri rusange. Birumvikana yuko rero ibintu byamaze kuba bizamba. Umuvandimwe rero Kamanzi nawe mu ikaze asigaye agira byinshi ababwira ku gihugu cy'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nagomba kuvuga ni uko u Burundi igihe biya bihugu bya SADC vyikura mu ntambara bwagize ikosa rininiya kuguma bwihatira kuguma muri iyo ntambara muri Kongo. Novuga ko ari iryo kosa bakoze. Ubundi byari kuba byiza kandi byari kugaragara neza Uburundi mu gihe bwari bwagiye mu nzira ya EAC, ndetse mbere igihe EAC yirukanwa itongewe igihe cyo kuguma muri Kongo, niyumvira ko ari cyo gihe Uburundi bwagomba gufata iya mbere nabwo bugakura ingabo zabo muri Kongo, muri East Congo. Ndetse n'igihe ibihugu bya SADC nabyo nyene byari bivuye muri Kongo, yari inzira nziza Uburundi bwagomba gufata bwo kugira ngo bakure ingabo muri Kongo, kuko nk'uko nababwiye burya Uburundi bwa mbere ni igihugu gikenye, icya kabiri ingabo z'Uburundi zifite ibibazo byinshi, ibibazo bya logistique, ibibazo bijanye n'injyane z'amoko ziri mu gisirikare, kuko igisirikare cyubatswe hadakurikije ubushobozi bw'abagwanyi canke ubunararibonye canke ubumenyi, ahubwo cyubatswe hakurikijwe iby'amoko. Ugaca usanga umuntu nubwo yoba adafite ubumenyi, yoba adafite ubutwari buhagije ku rugamba, ariko kubera kumbure ava muri ubwo bwoko bwemewe n'umugambi CNDD-FDD, uca usanga rero bashiramwo abakomanda, indongozi canke abamenyereza canke n'ikibazo cyonyine cyo kumva yuko wababo abasirikare burya intambara zishingiye ku moko ntiziba zumvikana cyane mu mitima ya benshi, kuko urabona nk'ibintu bijanye n'amoko ni ibintu abantu batumva kumwe. Cyane cyane hari abo twakumva les extrémistes de Tubo, usanga bari mu moko yose, ugaca usanga barashira imbere ndetse barakaze cyane muri ibyo by'amoko, ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ibyo bintu mbere batavyumva, batanabibabaye no kubyumva, babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombiniziyo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe, ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda. Kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashikwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu, yenda n'abari muri leta gusa, ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere. Kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo, nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ibyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda cyangwa ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba, muri irya ntambara
irimwo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimwo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo. Urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi icyo bukwiye gukora n'iki ntihararengerana. Bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo, yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zihuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cyotuma hari done bahindura ku bijyanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Burande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique icayo kuja gutera ingabo za AFC M23, bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23. Urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba, ariko ivyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23 urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nibyo nabwe ntiburya Burundi bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira, noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD nabo bose batanezerewe, bacinyijwe, bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD, bashobora kwiyegeranya noneho bakabonayo gutembagaza intwara CNDD-FDD, kuko intwara CNDD-FDD cyane cyane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye, ibihangange, amazina atari make bashobora kwiyita, kagwi gatoya k'abahagarariye bari muri sekretariya mugambo CNDD-FDD, akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye, abagenerali bake bari kumwe na Prime Niyongabo, nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari, bobo babona ko inyungu, ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo. Ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera, imbonera kure zimaze kuhahonera, imfuvyi, abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi, niyumvira yuko uretse ako kagwe mbejeje kubabwira, ngira atabandi bobona inyungu ku bijanye n'intambara iri kwirabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi zijanye nuko batumvise akamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza, tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwigwa nuko amaso atukuye. Kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD nimvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko hari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi
ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ibyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko ari cyo kintu kibi cya mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nk'uko nabivuze, nshishikara ndabivuga, Burundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ibyo bwarimye iyi myaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivy'amoko, ijanye no kutababara abaturage, ahubwo bakababara ibyo kwisahurira, ibyo kwitungisha, ku buryo usanga igihugu cy'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzari impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa ayandi mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi, bijyanye by'amakotasiyo, by'amoko, by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi ni umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted, ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko, ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza abarundi ko ari abarundi point, ko ari abanyafurika point. Iyo niyo identite abarundi ibabereye, ibakwiriye. Nayo ubundi byo kumva ngo umuntu ngo ahabwe igiti kubera ari ubwoko runaka, ibyo bintu by'ukuri birateye isoni mu bantu bize, birateye isoni mu bantu bashoboye gutembera ibihugu bitandukanye, bakabona yuko ibintu by'amoko nta hantu na hamwe byigeze byubaka ibihugu, ahubwo icyo twakwita nationalisme. Ndetse ubu turiko turavana no mu bya nationalisme, turiko turaja mu byo twakwita globalisme, turiko turaja mu byo twakwita ko tutari abarundi gusa, ko tutari abanyafurika gusa, ahubwo turi kiremwa muntu, ikiremwa muntu, yaba uwera yaba uwirabure, twese we are human being. N'ibyo dukeneye nabyo si ibyo by'amoko, si ibyo ngo uyu yaje ava he, ngo uyu yaturutse he. Ibyo ni ibintu by'ubujuju, nama mvuga ngo n'ubujiji bwo mu binjana, ngira ngo haraheze nk'imyaka 200. Kubona rero tubitekereza nk'abantu babayeho mu myaka 200 irababaje. Nicyo gituma generation y'ubu twese dukwiye guhaguruka. Ntabwo dukeneye amapolitike y'ubugugu, ntabwo dukeneye amapolitike atitaye neza ibyankenerwa. Nama ndabivuga ibyankenerwa n'ibihe: ya food security, ya logement, ya free health care, ya free education. Kandi ibyo byose ubutunzi bw'ibihugu byacu bufite ibyo bintu byose kugira ngo bishikwe mu ngiro, kwa kugwanya ubushomeri bugacika burundu, ahubwo kugera n'aho ibindi bihugu biza kurondera akazi muri ibi bihugu byacu. Rero birababaje kubona kugeza ino saha abayobozi dufite cyane cyane nk'abo Burundi n'abakongo badashobora gutekereza ibikorwa mwene ibyo. Ariko urebye muri rusangi abategetsi benshi muri Afrika ntibari muri izo programme, programme Gaddafi yari yaragezeho mu myaka nka 20 ishitse cyangwa 30 ishize. Birababaje ko kugeza uno munsi abandi ba president batashoboye kwigira kuri Gaddafi ngo bashobore guha ubuzima bwiza abaturage b'ibihugu bayoboye, aho kubashora
kurisongoye mu bwicanyi bw'ivy'amoko n'intambara zitagira izina, ugaca usanga abantu bananiwe guha ibyiza abaturage bayoboye, bariko babashora kurisongoye, bariko abantu bicwa n'inzara n'amagwara atagira mvura, kandi ibyo byose bafite umuti mu kiganza cyabo. Birababaje n'ibyo nagomba gukebura mfatiye ukuntu intambara noneho yamaze kugariza cyane ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi, nibaza ko benshi bamaze gukura imiryango yabo, inshuti zabo bamaze gukura, kwimura, usanga bamaze kwimura burya n'amabanki bamaze kuyashora, kuyajyana mu mabanki mu bindi bihugu. Cyo gituma mu Burundi nta mahera ahari, nta madovize ahari, kuko urumva bose baramaze kuja mu bitekerezo byo guta igihugu bagahunga. Igihugu rero nibo bagisambuye, nibo bacononye, ntibagihunga ahubwo bicare banyweshwe umuti w'ingaruka y'intwaro mbi yabo imaze kurwana. Niyo ahanini itsinda urugamba, niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARC mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'i Buraya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo abitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipement zikomeye, uretse nyine iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hariho ivyigwa ngaho, niyumvira nka Ndayishimiye mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrique du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hariho ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukora. Ega burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, yo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi, igisirikare cyo kigakomera, ni politike nziza. Ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo, watwara imyaka 2, imyaka 3, hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijanye no gutsinda urugamba, cyane cyane ideology, la politique ugomba kw'implementa mu gihugu. Kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana, ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha, bigatuma abanyarwanda benshi bico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma, ziriya guverinoma za Habyarimana. Ahubwo bakabona ko bari barahenzwe, ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi, bari muri FPR bica, bazobahonya, bazobakorera ibi n'ibi n'ibi,
abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iriko irakoresha kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23 iriko iratsinda. Rero niyumvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha, biruka Amerika, biruka muri ibyo bindi bihugu byose, aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera iki ikidutsinze ku rugamba niki, ko dufite ibigwanisho, ko dufite amafaranga. Ikidutsinze ku rugamba niki, igitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye, leta ya Tshisekedi ni politike mbi, icyo twakwita politike mbi, mauvaise gouvernance, ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo, kubo akagwi gatowe kabo basangiye kuyobora mu mugambwe, bakimvira yuko igihugu ari cabo, ntibamenye ko igihugu ari c'abarundi bose, igihugu ni c'abakongomani bose, Afrika ni y'abanyafrika bose. Izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba. Nico nagombye kukwishura kuri ico kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba. Rero nagomba nakubwire ureme bari abantu bigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya, kuko burya hari ibintu batekerewe, hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye, byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise, kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa, kandi batacu bashobora gushikako. Rero buriya barigishijwe, barahawe ideology zihagije, barahawe ubumenyi bahagijwe, barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose. Rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi ndwi ngo ariko arasubira mu kajagari, ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe. None wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa? Niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo, ariko nivyo bitekerezo nayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iriko irabera muri East Congo. Geregaye urumva dufate ku bihugu bikomeye nka Afrika du Sud, suko batari gutsinda urugamba, canke Tanzania, canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi iriya migwi y'abamerceneri batari gushigikira Kongo ngitsi. Burya nubwo boza bakayishigikira, nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye, ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi, ibitekerezo bibi. Ntibashobora gutsinda intambara. Ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na Amerika canke Uburayi, kuko buriya iriya migwi za Blackwater, iriya migwi za Wagner, bahabwa ubuhinga bya tekinoloji, inyigisho zihambaye. Ariko nico kimenyetso, nico cigwa dukwiye gukuramo ko ibijanye n'intambara no gukomera kw'igisirikare bitava kubwo igihugu ko kimeze canke abo gishigikira, ariko biva muri kagatima, muri ya ideology politike, ya ideology nziza, ya politike nziza, ca gisirikare gifise discipline, kiri conscient, kizi ivyo kigwanira, kizi iyo kiva niyo kija. Rero niyumvira ko arayo masomo twokuramo. Irindi somo nagomba kuvuga ni ibyo gukoresha imigwi y'abasivile, ukayiha ingoho,
ukayibwira ngo nije ku rugamba atari inyigisho ifise atana amategeko abagenga, kuko niyumvira wazarendo niyumvira ko atabwirizwa ryaba ryaratowe na leta ya Kongo kuntu wazarendo ishobora gufashwa nimba baguye ku rugamba imishahara yabo ibyo bafashishwa, ahubwo barabarungika muri banyagihugu ati genda mwibe mwice murondera ibyo murya mu baturage. Ni ukuvuga ko nk'umugwi nk'urya nka wazarendo ni umuzigo ku baturage b'igihugu cya Kongo, ntabwo ari igisubizo, ntibashobora kuba igisubizo mu nzira n'imwe, ni umuzigo, ni ingorane, n'akaga, n'ikimenyetso n'ishusho ya politiki nka kuya kw'imbonerakure mu Burundi. Imbonerakure iyo bagomba kuzigisha neza bagatoza itegeko